Sara. 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 Ha? Sonhanda ragamana kanigere nyumusabe zinyandukiye. Tika kumugiri mukobwa. Agwa intandara reka kugira. None agwa intandara simuro amuretse nta muri. Mbiriza. Ntumukore ko ibintu birandukira. Ako ndakubaza. Bazi ngayo gusurira. Urakomeye mu mutwe cyangwa ubwenge bwaranyitse. Jewe no kwinda kumwira. Ndakomeye batane byose. Ibi binde kurira. Uyu n'ubuzima bwanje n'urukundo rwanje. Ubuzima bwawe uri kuvuga ntibamwegere. Kubera ingwara gwaye. Ingwara irandukira wewe mukobwa, ingwara irandukira. Bonyine kumurekera agumanyagirwa muri iyi mvura. Urara umugiriye impuhwe. Umveza mukobwa. Uza kuzurija mu tutazi. Iyi ngwara nkina muna yigere umuntu agwaye ingwara nk'iyi. Umubakure. Ari umukunzi wawe. Sanga uri kumbwira tuzabana gushika gupfa. Umunoke. None baba bamufashije none fatizira ubanda ngene. Urambabaje wa muhungu. Birakumbira amajambo mabi wafashije Oya byaheze. murambabaje. Umuntu witwa umukunzi wawe niwe ashobora kuba aryamye ngaho. Reka ndawuyahurira ndabona ko babaje. Usanga uri kumubwira ngo n'ubuzima bwawe ngo ni iki ariko ukamureka amezuka. Kumwegereye arakwanduza. Arakwanduza wavuze gute? Arakwanduza murekere muri iyi. Jesi no simura amezuka. Sibyo. Nero wowe birakuraba. Sindi nkawe. Baguhamagaye. Nawe biraba ni wari wamenye. Sindi nkawe usimura amezuka. Wiga abantu wese mwabaye gute? Mutirire mutwari babone buhanze. None usanga uri kumubwira ngo mu magorwa ndagukunda ngo mu biti byose ndagukunda. None barasi. N'ubundi nasi ndi hafi yose ndi mu magorwa. Wari hafi ko ndagusanzira. None. Sheri. Sheri dabaye. Wihangane mva wose kwaguma. None ki? Ufite umahagurutse. Ama usubire mu gahugu kuri mu nzu sivyo mutuka kwayo. Amanjere ndagiye. Mama wakoze. Sawa wakoze. Kayenge. Ugari uwo muryango hama unyaruke. Mama tunyaruke kwa masaje yagiye. Urabe ko torongi taxi. Fine why? Nawe rero ayambani tera ni wabonye wamukoka. Sara. Yasubiye kugufata kandi nabangene wavumbaga. We narakubujije kuturijana. Kandi yari yabere. Igera kwi. Mubu nubona. Iyo mutagenda mujanye. Ari kugira ingorane. Mukwe. Ego mama. Zokwamane uwo mutima wawe uru. Nagira dukurireho twari. Mama nawe ndakubwira yuko nzava ku maramazi uyu. None sinanumye none we kusiga ameze nabi. Jewe ndiko ndavugana n'umukwe wanje muze munuma mwese. Sawa worakaze sha. Mukwe. Nukuri Imana iguhezagire uzokwamane umutima w'urukundo ko kuzurankundira umukobwa wanje. Nuko bimeze uko waramwakiriye wakiriye ingwara yiwe ko ameze kose kandi Imana izozira guhezagira mu byo turakora byose. Nuzuremera ko yijana wenyene ko uyogira ikibazo umwanya n'umwanya. Nukuri uzokwamane umutima w'urukundo. Yego. Uzokwamukunda umusheri wawe. Umudukurireho mugire mariage. Waramwakiriye ingwara asanzwe agendana. Ibirandara. Rero we Nabyo ego mama. Ukwiye kuzura muba hafi umwanya wose. Kuko yijanye mu ibarabara wenyene. Nukuri arahura n'ingorane nyinshi. Natahe mu rugo ahindura impuzu.
uca ufata amazi woge natwe tugiye gusuma mukwe wagize neza tuye tugiye mu isoko gusa sawa na mukwe nuzoba umukwe sibyo nuzoba wagize neza umukwe cyane. uzoba umukwe sawa mama narakubwiye oya ndiko ndarekera dukurire oya oya za areka kumfatana akazi kuba kweri nyine akazi kahagaze kweri muri ino minsi ni ingorane. akazi muri ino minsi n'ibibazo vraiment na bamwe yomba ntibatubona kuva igitoro ngiye n'umuntu gufiringa ko nabuze igitoro basimura muraraho kwironka nangaha. ubu nkatwe nyine abashoferi mu bisanzwe turatesetse sana nyine nuko Imana ikatugirira neza asha aha kweri burya nutuye gutera turahisha size mwifime ntawo kagura vraiment ko ubushomeri fise bundiko ariko kuraba niyo menya ko ushomere oya mu bisanzwe nyine igitoro naho cyabuze nyine hari utundi tudiri pembeni n'umuryango wubaho gute naho fisasi n'ubuye gutera ukiramira aha niryamiye cyangwa ubicamo n'ifime nyine ifime burya zirahisha mu maso ko nameragura Fre uko uzobaho birazwi n'Imana ubuzima bwose butangwa n'Imana kweri buri mu biganza byayo yego fre kiba gusoto ubona twambanye gati abantu basigaye bashomereye kweri aka karigara nako aha nk'ubu asha aha vraiment haradufashije kweri n'iki gitutu kira tuje kwiba gusa hari akazi ndiko ndumva ku telefone nikacha mwenzo chenda kujigwa uzocusinya nukuvuga muri ville reka safi papa nyamore karibu kumenguza uzohemagurika karibu kwe karibu uzohemagurika basi menga ntavuye ngaha karakanye imvura yimbi niyo mvura mwahuriye nayo yego mbona ukanye kumadira avuye kuno musi kumugoroba turabaho Boston. Reka mama. Meze nambari kufera. Hano bana nkese hananyagiwe. Ndabonye ibintu. Urabona no munsi. Ndabonye ibintu kuva mbasira bwanjye. Iko no kukima. Byiza. Basi tubwiye. Uyu muntu aje yanyagiwe. Nashaka kubwira ibintu byiza. Ushobora kuba wanyagiwe mu madiri. Mu majobo nico navuze. Ayo mama. Beza rero man tuke bwaki. Ndazumva ko muri abagezi biwanje. Kandi abakunda cyane. Mwese ko tutakunda kubwirana ku tutubaha. Ndababwira ibintu byibanga kandi abasabye mu bintu. Nize nyibanga nyene. Tubwire. Namujya mu demo wanje. Azuko tubunanye cyane gose. Kandi ndamukunda gushaka kuri sinzingiro bivuga. Mugara afise ingorane iyi ariba. Nubanga neza nanyagiwe nkuko ubonye. Tubwire none yafashwe n'intandara. Mana yaje zamukungu muyo. Aho mwari kumwe. Apana bya gende rya yejo. Oya reka intandara. Bosco, nk'umusari nkawe ntiwamara amaye. Ukumva ujya mukobwa akaba yagwaye intandara. Narize kubizi. Ntabyo narinzi. Bosco, nibishasha. Sara aragwaye intandara. Kushika cyo bwari nkagira n'ubwoba. Numva ntakubiswe n'isoni. Ndiyumvira ndamuti niruke ndamusigaho nyene muti murara. Hari mwibarabara nyene mwibarabara. Izuba riva. None si cyubunyene. None bari mwijo. Injubunyene. Uwo mubona kanci amukaberewe. Ntugaturgo ubwo ntiwamenya ahubwo Bosco numiye ko akunda yine umusatsi. Yasa umusatsi agwaye intandara. Umusatsi agwaye intandara. Ugiye kurubona rero. Azizova zinyandukira. Nenkaje wakunze ikiboze. Umbaje neza cyane gose. Ujya mu mail nyina ujya mukobwa nyina wasa. Nakunze kubera amafaranga gusa afise. Urumva afise amafaranga. Ayo nyina we niyafa sinabazo mu kwiwe ujya musaza nawe bacha mu kwiwe umva ujya byo kwasa nshonda bitwara. Bituma ukunda intandara. Oya. Sikuva nka naciye nkuni intandara nakunze umuntu agwaye intandara. Boston. Umusore nkawe mwiza w'ipokari umusitari twemera uwo muzobana. Zobana nyene. Nasumushere wiwanje. Kurya muzojya makubiri. Kubiri gute? Ibyo uri kwa umuntu agwaye intandara agusuri ku cuba. Agusuriye gusa. Tiki taki muzojya makubiri.
yego ndazi ko vyandukira ndazi ko vyandukira ariko ntegerezwa burya butunzi wiwabo nanje ndawimuca kabiri kugira ubutunzi none nuko inakubesha umuntu w'intandara zo kwanira kurera zimufashe uca pembeni zimuvuye ko nongere garuka azobimenya navyo azomenya reka ni gutangaza nubu zamufashe kare mugabo reka afise amacizi kija gikobwa wawe imvura yacigwa naye nakirezi kama kigaranye cyangwa hamwe tuzobana nawe kivume na kirabyibushe Umunyamareba tuma imvura igwa Bosco imvura yagwa hanumye ku mpunzu niyo mpamvu numvise ukanye mubiri wose jewe kujya n'umushiri wanje sindamwihakanye jewe nzomuba hafi nk'umushiri wanje ujya n'umushiri wanje uba hafi wewe none nk'umunsi umwe aza barimo aracumba zikaca zimugaragurira imbere y'imbabura amazi akacamugwa ko uzoca wiruka ya narizo barisanganya kora siyo nzobandi uno musi mu mvura honyene no musi sawa no musi bwana mucingira umutekano gusekana nawe gasumutekano kana n'umuntu agwaye intandara we bose yo n'umuntu ni inzara kubera igituma arashaka kimukugutira hajya imbere uzomarana imbere y'aha azo bari kwanje igamba nije sinumva shaka mwemera wana ritunga giwe afise iyo ni inzara iyo ni inzara ikabigutu iyo ni inzara Bomu mushaka kumituka nkuko wowe. Kamwe muramo ibintu by'ubuhazi intandara. Kudusumira. Nabo jama bywanyu. Nangorane. Uzohinyuka. Nakibazo. Uzohinyuka. Uratumara amazi. Umukobwa w'intandara. Uyu munsi turarya umuceri. Kukejo twarariye ubugari. Nukuri mabuja nkire ku Chuti fati chemeto kirane turajya tukajyana yandi naravuga kino kiro kirakwiye kikira ntigikwiye oya ndatonda gipimira isangane shaka gukora ibitambo ibibi bikanyintangi imbere nishwanye ngiririmba bazi ujya mwana wa mabuja hamwe muraniyumvira ajya maranda yayakuye kuri se wiwe cyangwa ni ibintu bamurotse haraca umwanya ukazubona gwinahiye hasi agaca umwanya ukazubona gwikubise hasi cyangwa ni indoto mbi yagize sha bijya bintu nkeka yabikuye kuri nyina wiwe yego kaba tujyana ukadumva rurarondomote banja mwana yo kumapa basi mabuja akamubura namenga nigihe kuba muhereye ko mwana ndisubiye kumuvuga nabi ndakwirukana kuka nanze umpaye ukwezi umfitiye kuva hani sumu Mama, telefone. Bonjour. Naraberewe. Rakati. Musi narere. Bro, na musi bicaranye na mama. Shadini unachati kwanza kidogo vipi? Waberewe sana sister. Ah, merci. Mama, ngomba ngende kuri hote swara amasaha yanjanye. Sara, je misi yose yumva ari ibyo kugenda cyane umva umutima utari mu nda. Mama, ukwezi kose kuraheze muri ko muramvuze ubu numva ameze neza. Imana ishimwe kweli ko umva umeze neza kabisa. Mama ubu umeze neza. Mama nilikwambiaga yule daktari anaweza. Ujya muganga shule cyane. Ahubwo mama nta déplacement mfise mama yari déplacement. Shaka kugenda ni taxi imoto cyane. Nzi moto bazi kwesha kugenda na taxi. Sasa wanda kushindikiza. Nacho mwananje, nacho kugenda jenyene. Nangwa nini? Mama genda jioni. Kwa kutwara yongera kugaruka. Mama ni hivyo. Oya, arabura yantuze yamaka. Amatura se kwemugarutse. Sister, ntabwo muvyenga si fresh no. Iyo giye hose Imana ikuciye imbere ugende n'abamarayika barinzi bagucungera hirya hose hama ntigo navyo ugiye kwiga ushire mu mutwe mwananje
ndazi ko ari wowe icyizere cy'ejo murakoze bye Sasa ukikutana na bofu mwambie anipige mbili au ndamwambia mama bye sana kijoi bila kulipa kitu basi atakupatia poa. Mengo sinzi ahantu mengo noba ndakuzi. Yeah, wamenye mengo ndakwibutse niba nibuka neza. Mengo nigeze kuguca uri ahantu nyine uryamye hasi. Ndiko ko iki gihe wari umeze nabi cyane. uryamye hasi Yego, nzira wari urwaye. nanjye ndakwibutse amakuru y'iminsi none dada Makuru y'iminsi meza. we twaciye tuburana gwera kiriya gihe Ni atari hama nje nitwanana. nanjye nitwa Saha Wow. ndaryohewe kumenyana nawe hama aha niho muhira karibu ujye uraza kuntemberera twabaye bagenzi Cyane nanje na kabutanaga mwatembere. karibu vrema Sasa sera. Basi Mungu mwiza vrema. burya nyene ni umuhungu dukundana nyene waramubonye rya munsi Aragukunda cyane vrema. arankunda rwose ga hama sawa rero je nari ngiye ngaho kuri konsari sawa ndibaza bahabonye sawa rero hari mw'ijoro imana irambarira mu mwana wanjye byuka ndaceceka ndanka kubyuka imana irongera irangarukira irambarira ngo byuka mwana wanjye ndaceceka ndanka kubyuka imana irambarira ngo irigire gatatu ngo byuka ndavuga ngo mana yanjye neka niryamire ariko irampata imana irambarira ngo mwana wanjye hagarara ndakwereke ndahagarara imana iranyereka kino kiyaya cya kino gisagara cyanyu irambarira ngo huzuyemwo abasambaji huzuyemwo imboregwa irambarira ngo genda ubabarire bahebe gusambana hari abakobwa bariko bakuraho imbanyi biyumvira ko atari icyacu kwica imana iraharura ko bariko barica imana yashangasiwe imana yababaye abasambanyi mureke gusambana kuko igihe cy'imana kiregereje imana yarakaye imana irambarira ngo mwihane muse n'aba bana imana iraharura karabagororotsi iriko irababona neza karabagororotsi n'abamarayika nta cyaha kimwe bakora mumere nk'abana mwihane imana irambarira ngo mwihane. Amahoro neza mukozi. Amahoro. Urumva nari mvuye muhira cyambona umuntu ari imbere y'urugo cyambona umuntu ari imbere y'urugo aryamye mugabo umuntu nawundi mugabo namutoye ndamushira muhira mugabo biboneka ko agwaye ibisazi hamana ningo mufashe izumusengere nzi ko bishoboka akazi. Okay, turashobora kujyana ukamunyereka. Yego pastor zogukoze. Mubiriza imana iratambarira ngo abasambanyi mureke gusambana kuko ubwami bw'ijuru ntibuzojamwo abasambanyi reka nibakugonge mukobwa waba usika mu ijuru ningo imana iriko irambarira ngo ibyaha byanyu muhagarike ibyaha byanyu abasambanyi mureke gusambana abo ubwibone mureke ubwibone abasuma muhagarike kwiba imana iragomba kubatabara ari uko mwahagaritse ibyo byaha byanyu. izina rya Yesu imbaraga z'Imana zururuke ubushobozi bw'Imana bwururuke mu izina rya Yesu Kristo tongora imbaraga z'ikuzimu Kristo sangangura kuraho mu izina rya Yesu pepu toka mu izina rya Yesu ndavuze ngo tekera sohoka
sohoka sohoka sohoka ndavuze ngo sohoka sohoka pep tira guys yakize umva imana iracyankoresha nacyari igikoresho cy'imana kuko ntarava muri ino si imana irambarira ngo mwihane iyimukijije niyo yiteguye kubagirira neza iracyakora ibitangaza nimwihane imana irambarira ngo nimwihane ibyaha byanyu mubihagarike ahandi ni hehe aha ni muhira iwacu nahashyitse gute urumva narisohotse mu rugo nca ndagusanga imbere y'umuryango watakaje ubwenge nca ndagutora ndakuzana aha niko nahuye n'umupasiteri nca ndamuzana gusengera ubu niho ugaruye ubwenge nakwati murashobora kumfasha mukashikana muhira ariko nta kibazo turashobora kugenda ntawe mugera muko neza Ego. Sawa, tukatuendelee. Mwana yanje Karim umwana wanje ntantara yasubiye kumufataga yemwe ko avuye ngaha muhira ta bibiri ufise mwana wanje bibiri ivuye avuye gusenga oya mama none umukuye ni birebire ni ukuvugana twicaye hamwe twande kwa tumuruhutse ko ararusha cyane batumbari urumva mama je nabonye umukobwa imbere y'urugo atabwenge afise yatakaje ubwenge hama ca ndavuga reka ndamutore ca ndamuryamika muhira hama ca mpamagara umukozi w'Imana ca aramusengera mugabo vyaboneka ko agwaye ubufukunyi wakoze mukobwa uwo mukobwa wanje je naramuvujije aha nari nzi ko yoba yarakize abaganga benshi baramaze kumuvura aha namurekura kijana wenyene nibaza ngo yarakize burya sinari nzi ko bitarahera bakoze kumunzanira gushikanga hama nuko bawamuzaniye abakozi b'Imana bamusengera wagize neza sawa rero reka ngende hama bibiliya yawe ngiyi oya ha mama aho bibiliya umukozi w'Imana nje kumusengera ahubwo iyi ni kado urakoze cyane yego hama bye rero mugira umunsi mwiza Imana iguhezagire yego sawa mwana wanje tuje munsi pole Jeni bari sonze Nani yakubali kwa nini yakomeza n'ibirenya? Jesi zigera kora Oya ko uratsinja ashobora kumara amasaha 3 yose. Mama mugura siko nabikundi ibyo bintu mugabo usanzwe ubizi. Mbasha gufungura kare. Yakobo n'ukuri ibintu bye birarenze. Yakobo! Amuhamagara Yakobo! Aho ni cyumva. Usakibere yari yawo mu byombo. Narazanye umukozi n'ukora. We Yakobo zanizonja. Sibera ndicyo ndagondera umukozi umba kirasa amaru usakibere hariya. Ungire neza kugiye gukwa niyo mpamvu watebeje guhisha urashobora kwambara costume na bukare urukurateka nigitangaza ereka ni cyambere yako kirofa sara urabona ngene wamuvugira kwambara costume na bukare ariko arateka erega mama ariko arateka ni ngombwa bego mama yangu mwingine hapo bwana niyo mpamvu byateye Ondo hapa kumsemea sana. Chao. Tanzania. Sawa ma. Wani watu. Nakira ngo unkunda kuborekwa ariko simbereka cyengiri. Kire kirofa hii pole. Sasa ungana weka Bora kubera kushizungari hasi. Turira hasi. Nabike. Oje
Kwenye tunakuwa tunalia kule kioni. Nakubwira ngo kugira dufise. Reka nanje nayi bageza. Nasana manje dufise. Usani We, nasana manje dufise. Salama. Weka tu hapo tayari bwana. Netoka. Nenda ulete nyingine toka. Mama ya dulu ngozi. Sara kumamufugira. Mama nawe ndi mukozi reka tuzoroka meze nka. Tuzomuronga n'abaribo. Uburofa riri barakora ngare. Asaha n'imidari nayihabwa. Ibiharage bitoto. Aho bitse. Hama tugira dufungura tudakaraje. Cyo bitse telefone. Oya. Ingeziwe kugira tuzifungure ngaha. Nisizo n'ingorane mbere nito tuba tukurura musega. Mama ndio mukozi tuzamwanda mu Faransa yaje. Sasa bibi. Umuchatinga sana. Jenda kandi tuko ndaraba kuri Facebook. Ya, fresh ni byiza. Abachatamu nakunguza. Yakobo iyo sana sonye mama nje gukarabisa gute? Nikwambia kiyofa hiki hapo. Sana Eh, ngene gisa. Shira kumurire. Sara wengo naye. Sara. Namidari mu. Abo jenda teka. Biharage n'amahitira byatevye gusha. Tutoke tu watoto. Sisa utokula. Chakula. Sasa sio Katinya gufungura. Mama. Ege kwa leo nanje. Mama unaona sana anaanza kunisumbua spend hivi. Mimi charane. Mama alikuwa anisumbua. Mimi Swahili kunanira. Apeti. Sana sana. Sister. Oui. Nakutamike nini? Tabisha mwana kibazo. Wame uwe uraje ukatuga fresh? Wendaje kubukata. Yakobo anapika vibaya bwana. Chakula chake virugu. Ingajoshe. Ngagerageje. Ingaya tu alikuwa fungura na hali yao. Yakobo nta n'igikombe cyo kunywa amazi yazanye. Ni fake. Sasa kubali na Mungu zingapi fisenga. Mimi napendaga maharage. Niwe wakundi biharage. Tutaona biharage kujao, mama waji biharage nao. Jana biharage nkunda. Durage ibiharage nibyo byiza. Shit. Cha? Tarumu cyane. Ndanigo. Nega yezere cyane. Bonde nezerewe. Ndabona mubwira na hari bisi. Bagiye gutangira yashora. Okay, amashini abagezi banje muri make bambwiye ko bibari nawe ikibazo cy'ingwa shit. Sabagezi bari Bowe nyabamvo umeba kubera ikibazo cy'uburwayi mfise. Jewe sinshobora kubiba kuri iyo barwaye. Nabukoze ndayizi ko irwaye kandi nzokubana nawe igihe cyose aho uzoburi hose nzokubana nawe. Tumashaka gushaka ko isi kibya kugira cyane rwose niko ngira ndakunda cyane rwose. Mashaka kurangira utwenze. Ndakunda mu cyane. Amaso yawe uri Rwanda. Nano bashonje no kumenga. Uri mukuri. Cyane. Kesho ndakuvuze rero ntakunda kubona ndagira ikibazo cyane. Yego. Nazanye ubwana. Oya. Sugana. Ngomazi njenza kugira. Baraciye umugani ati uwabisumye siwe yabiriye siwe yabifokeye. Aha bamabuja nemenda bacumbira ubugari. Uriko urabaraba amabuja bubivya. Kubwo bakoti turakazi kuko nitwe duteka nitwe tunabagaburira. Dufise rero bariko batugara ko dufise kubaruka. Ubu nabacumbiye ubugari bariko barajya ko nyene. Bariko banywa nk'amazi nanye ndiko njya umuceri kandi niwe abisumye sije nabisumye. Takwa musikambanga miri sikangiranye. Ubu sindiko njya umuceri nari karafokera ubugari. Mana ya.
baca umugani mu Congereza nkunda gusuma yasumye byinshi bijyakobo mabuja arabyimye ubutama mana ibintu nkabyo ndabyanga bakangara akatanishato bafise kankubita kantuka ibaze nk'Imana imuhaye etaje naho yomponyora etaje sama Yako. Mzee wa binani mbe ni bipi ibiranda no Ati biranda. Bazubwire basi. Ushakubya kuri isi rero sirumva. Reka ndabinjere ngabamabuja bari mu kwezi nta muteri baje. Mana, inza nabo umuntu ajya isi nyayo so. None gashanja tani biro bibiri birimwo ni kilo. Ambire ndakugiye kwanza no gacana. Niba. Niho bari hiyo mu nzu gusa bari mu kwezi sinzi ko batabemera ko muvuga. Muganga w'umubeshi gusa turira amahera gusa yari yamuvuye ubwo bari yamuvuye mu magakira basi. Okay, ko yamuvuye ubu none ku kwezi kwa mbere yanyoye imiti. Ubu kwezi kukurikira mwana suye kugaruka. Ubwo rero nayifata. Nje ndayimwihera. Cyangwa yoba yaraguhaye igiturire. Oya na mayifise yo mama. Yako. Sa. Ubona sanze uri umuntu vraiment acanga musinga mu pahanga. Cende canga muce cyane capuka nimba na ushaka ko ndaguha ko karibu uje banyitwa. Nanzigo Yakobo milioni 2 ugwavunda fizi. Kanjire muzikubona. Kashimani. Oya. Zirabe no vuga. Sawa okay. Aha rero bamabuja babibashikiye. Bagomba babisabikanye mwishwanye. Ya ago nuko ndaza kumutelefona yongere kuyindi miti yayo. Oya, cengiye kwirondera urundi muganga azomufura neza. Agomba kwibirona amafaranga. Suko nona amafaranga, ugiye muganga ntazi kuvura. Nta kuntu yomuha imiti amezi 2 yose. Mama usanga yari bagiye kwifata imiti utakunda. Nije ndayimwihera, we numva wewe. Sawa. Wegende rondere bubundi ubaka bakujya amahera gusa nozo zuri uririra ngaho. Odi. Karibu. Karibu mukwe, karibu. Bofo. Karibu. Karibu. Mahoro. Mahoro. Karibu. Ego. Ya bofo. Karibu kichare nga. Fresh ma. Safi. Karibu. Ego. Bofo. Mama. Sawa. Sawa. Hama mukwe wanje. Nari maze misi ndakwiyumvira kuko nari bisaka cyangwa nashaka gushikiriza ko munezero kandi Ego. nibaza kuza kukakira neza. Ego. Nanda kiteze. Bo cyambere nagomba ndakubaze. Umusheri wawe uramukunda? Ndamukunda cyane rwose. Rwose. Hama. Ego. Uriteguye kubakana nawe? Na cyane mama. Ese ko byitije cyane. Nta kibazo gihari. Gusa nihweje imyaka maranye mukundanye. Nyinshi cyane. Je mbona umengo nufuma ndagufasha urubanza kwa mariage. Vuba cyane mugire ubugeni. Mama twashimye. Bari ko mwavyumviye iyo mutima. Cyo mwana nkabize aracakiriza amaboko yombi. Ndere inkwano ugenda ukira abavyeyi bawe hama nanje intererano yanje uzoyibona kandi uzoshima. Narugo mu kwishwe nyene kweli. Gani aragira mama no ucubi kuri wabyibutisha cyane. Umviriza. Umukobwa wanje arakuze. Imyaka irukira mujana. Mama mugani aragira. Iyo ntandara yama yagwaye imisi yose. Izo have muhitana tarampa nakuzukuru. Sister nawe urabishaka no. Cyaro shawugenda. Nzietse. Wowe numva ko nawe abishaka. Nkeneye kuronka umuzukuru nanje. Nawe bafuno munsi, asige umuzukuru. Nzoguma ndamurabo. Jona kibazo naki muko mubona ko mufatira ko mugeze nabi. Je ngene kusibasha naki. Bofu fresh. Ana mbaya bro. Just kibazo. Sister wewe hapa enjoy kimaisha. Mama turabashimye cyane. Kaje kugira abagenzi, umuryango n'inshuti. Kubera n'urubanza. N'urubanza kandi aziguruzoba kubasha bw'Imana. Naje nzogufasha urubanza cyane. Nzoguha envelope ifaditse. Bofu vipi sasa? Safka. Fresh kabila. Karibu. Kisa bofu vipi unaona? Sister wanaona leo. Bo, sister ngangire ndibaza ringaye nyuma. Birazana. Anako mutuje kwe narabe cyane ga.
mama mvuga wisamari uraba ga televiziyo ari uraba imiziki ibano nega shana afise ahonja cyamuna tunda tekereza nyene gakinya kiyo nanje ndabakumbuye ngizerekana ndabiye no kurusha gato biranda barabe kidogo nyene fresh sinzi ko muza gucanga mugabo nana kimwe ajya bavuga ati icyo utari bawibikiye bofu ego ikibazo kwe kwarikiza tugusa n'umutima gusa kugira urukundo mwe mu Burundi ndabona umenga kuva muza muvuye hari mwari mwagiye mu Burundi umenga ariko rabahinduka gatoya gusa mu Burundi ndakunda cyane mugabo gusa urumva namaze ko mengo cyagusubira bofu bwo aravuze ko ari mu gihugu cyahiye South Africa nondi ariko mugabo ushobora kunguruza umwana umwanya kuko ama business njumba ndakorera tofauti okay gumuzungu igihugu bofu no nakuvugishije amajambo menshi cyane gose nyatari Melissa ubu kesho wabibere ngaho tuje musamara fresh ego kesho banibere ngamba natekereje Melissa Bofuga muri prasamara cyane kuma uri agategereje cyane nkamwe mwagi mu mahanga ndibaza yuko abanyatari Melissa aramusaba mushisi yegute Mutene eko arabyuje cyane sadama n'abanyumu oya swanyuma nyuma rundi Melissa banza wakiri mushisi hanyuma tumenyane cyane mubazi cyafata ya bofu uri gora kwe oya nana kimwe ufata amazi gusa ariko amazi sawa uzanya amazi ama bofu bofu uratuje sana mugabo kenshi niyo abicunga itono atabakuvuga kuri reka kugira ngo umunsi abaye mwiza no ku bandi bose baramuratarata Melissa Melissa nabisi ngurushasha rero harimo gituma bofu ari ngaha nuko twamaze kuba ikintu kimwe sivyo tumaze kuba ikintu kimwe ntibaze yuko igihe tunari muhiri wabo twaravuze twarayaze na mama wiwe na bofu niyo yarari guca ndongora ndakuzanire dema nga mu nzu ego nizura kumanga muri izi yawe wenyine ko ari inzu nini cyane kakumbesha navyo neme bofu ya nivyo ni sister wanje naza ngaha itwa Sara ya warumuze wow ego kakuzumbesha kanje sima nkundi imifino yawe mubazi na bofu ngaha anye oya inge kwanzumbwira neza sinatahuwe okay bofu basi mugiye kugira abyumve neza ni sister wanje ni wo mukazo amukuzanya ngaha ya numva nezerewe ikizu cyose jenyene ego nani basi munezero ama izina ndari kubwira yitwa Sara ego ni mkuga muto kumuremure uzamubona oya none kaka kwe kuzanya umugore utarinze kumunyereka just naragize amakosa mari kuba sinabwami kumushikana ya ntabwo mumenye ntabwo mubona mbwa ndazi yuko biza rero ashoye kumubona kugira ngo amenye dema yiwe ariko je ndafuha kuri musazanje no ubuye sawa ubundi byiza akresiste wanje nibaze niko najewe niko biri ko utitwara nawe uyu no nukuri ndamugwa kandi ndasaba n'inkwano tutari ukunze ya tuzugira shanshima no chengenda hanze na izo byose wow mama karibu kandi ndabinezerewe cyane kandi karibu so yari bragi ma chuba basigaye bragi kama bofu mwanyi kuragenda uri huse ya me yashakumenyera gato Melissa agenda tari agomba kuca tugenda muri ville gato ugomba tujya ya stock mufuze tutafungura nisi sana magize na mazi mama ya niyo okay reka agwerekeze ego sister marakoze reka merekeze twe habofu hama muragize neza cyane okay nibaze yuko atagiye atangurana nimwe tuzobonana
hama nkarira kwanza kuzogenda amaje kwanza ivunje yaheze kugira sisa ya izo zinamuteguriye ni ya cyane sawa okay nagwerekeze akureze ngaho imbere yego mwagize neza ego sawa bye bof yego amuse mama yego Ni wewe sana. Makuri mimi. Non. Ni sawa? Ndakubona. Nanze ndakubona. Non. Ni sawa no kuri ndashima Imana. Gira non. Meze neza. Na gishasha. Gishasha no kuri ndashima ko meze neza. Ndabona waberewe. Ahubwo. Wese naye nakubwiye urya mukozi Imana yasengeye bwa musura vyibuka. Ndavyibuka. Sinari nakubwiye uzomwereke muhira z'abandanya asengeye. Twaye naravyibagiwe. Nari namubwiye aze kumitana. Azenga kumitana iwacu tuze kuza tuzananye iwanyu. Cyane ukuri ko Imana urya mukozi w'Imana. Jewe nari nagombye yuko yankurikirana uraje kuva nsengera sindasubira kongera gufatwa na birya bintu sha. Nari namubwiye aze kuza hava mitana tuzanane mu muri wanyu ndamwereka iwanyu kugira azara gukurikirana azi iwanyu. Ukuri warakoze kuba waramubwiye ko ndamukeneye. Namahoro. Karibu mukozi w'Imana. Mukozi w'Imana namahoro cyane. Yesu ashimwe. Amen. Karibu. Bravo. Turashimye. Wow. Uyu ni wa mudada. Ego. Uyu ni wa mudada ugeze gusengeraho. Sister. Sa? Imana iragukunda. Amen. Nariko ndarengana. Ndiko ndavuga ubutumwa bwiza. Uno mukobwa arambarira ngo hari umuntu yagize ikibazo muhira urashobora kuza kumusengera. Ndavuga ati nta kibazo ndashobora kuza kugira iki kumusengera. Kandi ndizera yuko Imana yakoze kidasanzwe. Cyane. Kandi Imana iragufise ku mugambi. Amen. Sinzi ko ushobora kuza kunyereka muhira iwanyu kugira ngo ndushirize kugukurikirana. Kuko hari ibindi Imana igomba kugukorera. Cyane. Hama tutarabanza kugenda imbere yo muhira nukuri ndagushimiye cyane rwose byimva mutima ukuntu mwanyitayeho by'ukuri muri mw'Imana by'ukuri murakorera Imana icyo ndabashimira nuko kuva mu nsengero sindasubira kurwara kandi nukuri ndabashimiye rwose biga mwankoreye muzokwame mubikorera abandi murakora kuva usengera ababaye nk'umugisha kuri jewe uri umukozi w'Imana wuzuye Imana by'ukuri kandi ndagushimiye rwose kurya biga wankoreye uzobandanye ubikorera abandi ego mwarakoze cyane Sister, sije nabikoze ariko iri muri jewe niyo yabikoze. Amen. Sawa, okay. Ndibaza turashaka kugenda. Ego turashaka kugenda. Ndagushimiye cyane kuba waje kundaba. Wow, ni byiza. Ndishimye rwose kuba nagutumiye uje kundaba ngaha nuko nagukunda cyane. Nanjye naragukunze sinari kureka kuza vraiment. Uri umwana mwiza vraiment. Uri umwana mwiza kandi no kuba waje kundaba vraiment ndabyishimiye cyane ndaryohewe rwose. Nise ko nawe uzotse. Naje nzoza. Umutima yaje bishima nzoza. Sawa tangase. Hama tutagiye kure ndagomba ndagutumire muri mariage yanjye. Mariage? Ya? Wow. Birangyohe. Ndanezerewe cyane. None uwo musore ni wahe? Ni Bosco. Uvuze Bosco? Kutangaye. Esa. Uri sure neza ko ushobora kubana na Bosco? Cyane. Ndababaye. Simbabajwe nuko ugomba ugire mariage. Urabizi uri umugenzi kandi ndagukunda. Sinifuza ko ugwa mu mazi uri kuyita ikiziba. Ujya Bosco nibyo nabonye. Urabona nagushitsa mu nzu mu rugo adashoboye kukwitaho sa. Uri kujya munsi aho nagusanze. Bosco wenyine yari yagutereranye, yaguhunze. Yakubaye kure natunguwe no kumva ko ari umukunzi wawe. Impamvu ngo n'umusore ngo nawe biramugandukira. Nana, ibyo uri kurambwira ni ukuri.
Sara zibaze nawe muri bya mvuye ese yo ntarengana byari kugenda gute ari umusheri wawe yagutaye n'ubundi ari kugutora ese nimushika mu nzu ugahura n'ingorane umva bizogenda gute Sara sinje kukwicira urukundo rwa na Bosco urabona Bosco urya ni mu bana azokwitaho nibyo nabonye hajya ahantu Sara Bosco si umuntu ubitekerezeho na wewe ese mugeze mu nzu bizogenda gute Nana urakoze Bosco yari umuntu nakunda nibaza ko tugiye kubana ariko kubw'ibyo adashobora kwihanganira ubugwayi mfise iyo mariage tugomba tugira nejewe nawe ndayisimbye sasa ngenda kwicara mariage ntabwo ari wewe ahubwo uri umugenzi mwiza kuko umugenzi mwiza umubonera mu magogo kandi urakoze nta mariage sishobora kubakana n'umuntu atinya ingorane mfise Sara nakundi gusa wihangane ukomere ndazi ko ari ibihe bigoye kandi bigoye kwakira ariko wihangane murakoze mama urabona amasaha ageze hama ndabashimiye cyane kuba mwitabye akamo kanje mama ndagukunda kandi ndakubaha Justin nawe ndagukunda nka musaza wanjye hama namwe muri ngaha mwakoze cyane kuba mwitabye akamo kanje ariko mama ikintu nari ngomba ndakubarire utaronona amahera yawe uri kurakora urubanza jewe siniteguye kubakana na Bosco yamaze gusaba aje kumusengera. Nashaka umbwize ukuri Sara impamvu twazanye abantu ngaha kumaja nkayo kurambira ngaho Sara. Shaka rero ntumuriro mbwira igituma habaye. Bosco nta kosa na rimwe wigeze unkorera kandi mu minsi twari dukundanye imyaka 4 yose naragerageje kukwishiramwo ndagerageza kwiyumvamwo yuko no gukunda ariko muri jewe ntibyigeze binzamwo naragerageje kwiremamwo urukundo rwo gukunda wewe ariko byaranse sinigeze ndagukunda. Sara uvuga nakuze mu buzima bwanje bwose Sara mu myaka ine twatumanaje nawe dukundanye sindibaze ko ushaka kumbirira ibintu nk'ibi twituye gukuru ubaza je nawe Sara. Sara ngiye kuba wandi isigiye kumbona gute abantu bagiye nzoca hiya abanye bazovuga gute Sara kuko ingiriye nk'ibintu umuhungu kunze kunsumba je mu myaka ine Sara ninde ushaka kumbwira basuye umuntu ashaka kwakira ikibazo canje Sara ninde namuvuge mama jewe umuhungu nkunda ni Pascal. Hey uwo Pascal ninde Yamaye nka cyangwa bagushushuye Pascal asuma Bosco mama numutabire kofi igitangaza ahubwo what tuzi ninde ni Bosco uwo Pascal nawe nuwahe mama nujya ari hajya sa uyu ni we yagushushuye Wait. Oh, Bosco? Aha. Ndakwibuka cyane. Neza cyane. Hanyuma ndagushaka kubaza. Wowe Sara wamuhaye iki? Shaka kubwira ubuhinga bwo gituma ushaka kwindura Sara mu mutwe. Siyo? Cina kintu na kimwe Sara nigeze ndamu. Nana kimwe? Nukuri nta na kimwe nigeze ndamu. Wewe Pascal. Kintu kimwe kumukwacu. Sara wamuhaye iki? Ashije kumiba je undi mushiri wiwe abakunda wewe. Ariko jewe Sara nta jambo ry'urukundo nigeze ndamubarira. Gusa kimwe Sara yaragize ikibazo urabizi ko asanzwe agendana ubumuga bw'intanda. None birakuraba wewe. Uje ariko bari bampamagaye kugira ngo ndamusengere. Ahasigaye ndamusengera nakora igikorwa cyanjye. Nyuma yaho niwe yambarira ngo nze muhiri wabo ngo hari ibyo agomba kumbarira. Okay. Ndagutahuye. Ukoresheje amangetegeti yiwanyu. Nukuri nta mangetegete nigeze nkoresha.
none kugira wewe sara agukunde weje anyanke jewe imyaka dukunda nyina sara wabidavuye ko suburoza nubwo nanjye ico nico kintu cyantangaje kuba mwari musanzwe mukundanye mugaka akubwira yuko akunda jewe shaka rero ubwireye urakunda nyina sara cyangwa ukunda nyina sara kimwe gusa umva ndakubwiza ukuri Sara nta jambo ry'urukundo nigeze ndamubarira numbeshe Pascal numbeshe wowe ushaka kuhindura Sara mu mutwe wiwe ahubwo natangaye ukuntu Sara yashoboye kuvuga yuko akunda jewe kandi mwari musanzwe mukundanye sinari nzi ko mukundanye nivyo murya musi honyene yabaye buntumire ngira iki ngo afise ngo ikibazo muhira ndabishikiramwo nta nico nari niteza ahubwo naratangaye basi fasha nk'umugezi basi sinda mu buri Sara ndamukunda fasha basi nk'umugezi ndabigusabye shaka kugira mariage nawe ushaka ndagufashe mu buryo bukari umviriza uri umugezi wa uri umuhungu uraje nkaba umuhungu cyangwa se ku kibazo mucinyi ishaka menye yuko Sara kuko agukunda cyangwa ko akunda ciye ndibaza turashobora kujana kwa Sara tutani Ningine ko sinema nk'urya munsi nakubwiye Sara ko nigeze ndamubwira ko ndamukunda ahubwo naje byarantangaje hashobora kuba hari ikibazo mugabo umubwira ko utamukunda nukuri ndakimubarira yaruka no kutajyana Odi Karibu. Karibu. Sawa mkazi wema. Sara urameze neza Yego namwe. turashimye Karibu. sinakubwiye ine se mukoza kunkina ko nje ngaha ariko waje kugira ndaguherekeze ko Bosco cyebe ko birancanga okay Sara umva nukuri ibi bintu uri kurakora nibiki kubera kuri kuraducanga Sara nshaka mbwire impamvu kici kurangira ibintu nk'ibi Sara mu myaka tano dukundanye nakoze Ukundi kuri ukeneye kumenya kurenze uko nakweretse jo no kwandi. Nuko sindamenye impamvu ni nyabaki ni giki cyako cyambaye Bosco ndakubwiye ngo singukunda nkunda Pascal. Sara ukurabya jewe Wewe umva nta gikorerwa musiju kitamenyekana. ariko wamukoreye iki ku mpamvu zuko umukobwa yoguma gushwimaguza wewe byose jewe bese bikora pa kuri wewe ayo burozi bw'iwanyu ariko Sara uremeye kwiba bakuroge neza mu kirundo ubyemere nk'ukunye urego n'umuntu nk'uyu akuroga nyine Sara please umuntu nk'adutate Bosco umunsi unererana imvura iri kiragwa ukanererana nk'agati mu kiyaga wari uzi ko bitazomenyekana. Sara je narakubaye hafi narakubaye hafi Sara ingora wana nisa ndayizi ariko imyaka yose yari hezo ufise ingwara uno munsi no vango namutererana jenga Sara Bosco ibyo wakoze urya mukobwa mwari kumwe nana byose yarabibonye kandi nibaze yuko ataco mufamwe yo kubeshe Bosco byose byaramenyekanye kugera kuri etape yo kuvuga ngo ndagusuriye byo cha bigufana jewe narabivuze njone okay Ndio muri jenga Sara cheese uranyemeje Sara sawa Sara ndakusezeranye yuko